Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura, ndabahaye n'ikaze muri ano makuru yaranze indwi yo kuva ku igenekerezo rya 20 gushika ku igenekerezo rya 2026 mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura kaburungu BI. Aya nayo akaba yerekeye ahanini ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana. Tubafitiye n'amakuru yo mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'amakuru y'andi madiyoseze. Idoni mu kanya Audrey Kaze niwagira abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhere ku makuru yerekeye ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'ijambo ry'Imana. Hari ku munsi w'Imana genekerezo rya 2026 aho abakristo muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi bifadikanya na Ecclesia ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana. Uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu nkuka y'imisa yaherejwe ku isaha 4 zo mu gatondo irongowe na nyenicubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa, umwepiskopi wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, kumwe n'abasaserdoti babiri bo muri iyo paruwase harimo na patiri mukuru. Umugigo wo kuninahaza ijambo ry'Imana wari wubakiye ku kimenyetso nyamukuru cyo gushikiriza igitabo cy'ijambo ry'Imana arico Bibiliya ku bakristo 12, igitigiri cibutsa ic'abatumwa ba Yezu. Abo bashikirije ijambo ry'Imana bakaba batowe mu migwi itandukanye y'ubutumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana muri paruwase ngo baserukira abandi. Ni inkuru twashikirijwe na Trinide Dusabe wo muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi. Muri Paroisse Mikaeli Mweranda, imigirwa y'uwo munsi mukuru yabaye mu misa ya gatatu yatanguye igihe c'isaha 4 zo mu gitondo irongowe na nyenicubahiro Musenyeri Anatole Ruberinyange, icegera c'umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, ari kumwe na Patiri Calliope Baditwinshi asanzwe ajejwe ubutumwa bwa Bibiliya ku rwego rw'igihugu c'u Burundi, hamwe na Patiri mukuru wa Paroisse Mikaeli Mweranda Patiri Leonard Nimbona. Ni inkuru ya Fleur Stephine Ndayishimiye. Imbere yuko inkuka ya misa itangura habanje kuba umugirwa wo gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo canditswe n'umuhanuzi Nehemiya ikigabane 18 akarongo ka mbere gushika ku 12. Ivyo vyabereye imbere y'isengero mu kibanza cari categuwe nk'uko amasabamana y'uwo munsi yabitegekanya. Biheze haciye hatangura urugendo rugana mu ngoro y'Imana. Patiri mukuru ahejeje guha ikaze Musenyeri Anatole Ruberinyange n'abandi bashitsi, haciye hatangura inkuka y'imisa. Insiguro y'uwo munsi ryari ijambo rya nyakubahwa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura ritanguza uwo munsi muri Diyoseze. Abakristo nabo bakarizirikana. Hagasangwa hare bari batowe guserukira abandi ngo umugirwa wo kurungikwa mu butumwa babe aribo uberako, kandi kubera vyahuriranye n'umunsi mukuru wari wateguwe nabo muri Mukama amenyekana, abari bitavye urwo rubanza bari baje bava mu maparuwasi ashika ku 8 ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Bari baje bazanye ibitabo vya Bibiliya nyeranda kumwe n'abanyamihari n'imigwi bari baje bambaye ibiranga imihari n'imigwi bahurikiyemwo. Igihe c'isangira ku meza y'Umukama giheze, haciye hahamagagwa bamwe bagira ngo barungikwe mu butumwa. Icegera c'umwungere ahejeje kubaha ibitabo vya Bibiliya umwe wese ku mugwi agiye guserukira yacamubwira ati akira ijambo ry'Imana, nawe akishura ati amen, ndarishimye kandi sinzorishinguka. Tubamenyeshe ko uyo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ijambo ry'Imana ariho ugitangura muri Ecclesia Katolika, ukaba uzohora uhimbazwa ku Dominika ya gatatu yo mu gihe gisanzwe c'umwaka wa liturgia nk'uko vyatangajwe na Nyen'Ubweranda.
Papa Francisco. Fleur Stéphine Ndayishimiye ku bwa Sedicom Paroisse Saint Michel. No muri Paroisse Kiganda uwo munsi mukuru w'ijambo ry'Imana warahimbajwe nk'uko tubishikirizwa na Timote Ndayikengurukiye. Ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora. Izo ni indirimbo zo gushimiza ijambo ry'Imana kuba Kristo mu Paroisse Kiganda aho kuri w'Imana igenekerezo rya 2026 ukaba n'umunsi w'Imana wa gatatu wo mu gihe gisanzwe hahimbazwa muri Eklezia yose umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ijambo ry'Imana nk'uko beruka gushingwa na nyene ubwiranda Papa Francisco hari kwigenekerezo rya 30 Nyakanga umwaka wa 2019 aho hahimbazwa muri Eklezia umwiranda Yeronimo muri Paroisse Kiganda ibirori nyezina vyabereye mu nkuka ya misa ya gatatu birongowe na Padiri mukuru wa Paroisse Petero Claver Ndayiragije batanguriye ku rugendo bareruye igitabo cy'ijambo ry'Imana mu rugendo babanje kumviriza ijambo ry'Imana bakuye mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya kigabane c'8 mu kiringo cy'insiguro Padiri yasomeye abakristo inyigisho yarungitswe na nyene icubahiro umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura nkuko yasavye ko yotangwa mu paroisse yose akokiriyo diocese. Muri iyo nyigisho umwepiskopi yavuze ko Papa yashinze uwo munsi mukuru afatiye ku kibanza n'akamaro k'ijambo ry'Imana mu kwemera kwacu, asaba abakristo gutahura ko kwakira no kuzirikana ijambo ry'Imana ari ngirakamaro kuko bitanga umuco kubishikira umuntu vyose vyerekeye urukiza rwiwe. Mu gusozera inyigisho umwepiskopi asaba abakristo kwama bahimbazanya ukwemera n'icubahiro uwo munsi mukuru, abasaba kandi gutunga no gusoma ijambo ry'Imana no gutanga intererano iboneka mu birojejwe ubutumwa bwa Bibiliya. Muri iyo nkuka ya misa kandi Padiri yaboneyeho akaryo keza ko kurungika abatowe mu mihari n'imigwi itandukanye mu butumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana. Mu kubarungika yababwira aya majambo ati: nimwakire igitabo cy'ijambo ry'Imana, mushinzwe kugihereza ngo ribahindure kandi ribabesheho, mushinzwe kandi no kurishikiriza abandi. N'abakishura ngo inyuma y'inkuka ya misa twaregereye bamwe mu bakristo baratubwira uko bakiriye uwo munsi mukuru. Twakiranye kanyamuneza, twasuye kwibuka iki jambo ry'Imana riduhamagarira. Twebwe turi imbere y'abandi baturungitse mu butumwa, twakiriye ijambo ry'Imana, turagiye rero nk'uko twavyemeye kurizirikana twongere turisabikanirize n'abandi batararimenya. Twasuye kwibuka neza yuko ijambo ry'Imana rifise ubuzima kandi ribohora, hanyuma turanoronkeraho n'uruhusha rwo gutangura kwiga Bibiliya nyeranda muri Paroisse yacu. Muri Paroisse Kiganda Timote Ndayikengurukiye Sedicom. N'abakristo muri Paroisse Muvyeyi w'Ikigongo yo mu Kanyosha barahimbaje umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana. Ibirori nyezina vyabereye mu nkuka y'imisa ya gatatu yatanguye igihe c'isaha 4:30 ikaba yaherejwe na Patiri Lambert Chrysostome Nishimagizwe ari kumwe na Patiri Pierre Niyonkuru, Patiri mukuru wa Paroisse Makamba. Ni inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Uwo munsi mukuru watangujwe n'urugendo rwagizwe n'abaserukira abandi mu butumwa butandukanye bwo kwigisha no kumenyesha inkuru nziza muri Paroisse, bari kumwe n'uwo musaserdoti yarongoye inkuka y'imisa isaha 4:30 bafise Bibiliya mu minwe baririmba indirimbo z'ubutumwa n'itorwa. Bashitse imbere y'ingoro y'Imana, musaserdoti yaciye amenyesha igihugu c'Imana umunsi mukuru bariko barahimbaza wariwo, aboneraho no gusaba umwe mu basomyi b'ijambo ry'Imana yari areruye igitabo c'ijambo ry'Imana gusomera abaraho ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Nehemiya kigabane c'8 akarongo ka mbere gushaka akarongo ka 12. Iryo jambo akabiri naryo shingiro ry'uwo munsi mukuru kuko Patiri Lambert Nishimagizwe yabimenyesheje abaraho. Vyo biheze baciye babandanya binjira mu ngoro y'Imana, nkuko y'imisa ibiratanguye. Mwanya gusigura ijambo ry'Imana ry'uwo munsi, umusaserdoti yaciye ashikiriza abakristo inyigisho y'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yerekeye uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ijambo ry'Imana. Iyo nyigisho kabihamagarira abakristo kumenya akamaro k'ijambo ry'Imana, kurikunda, kurigira imfungurwa y'ubuzima no kuriyagira abandi. Nyirubwiranda Papa Francisco yashinze uyu munsi mukuru afatiye ku kibanza n'akamaro k'ijambo ry'Imana mu kwemera kwacu. Ijambo ry'Imana rero rirahambaye cyane mu buzima bwacu bw'abemera. Nico gituma umuvyeyi wacu Papa yashimye ko turihebera umunsi udasanzwe wo kubirirahaza no kurikenguruka. Igihe cyo gusangira giheze, imbere yo gukenguruka musaserdoti yaciye arungika mu butumwa abakristo 12 baserukiye abandi mu butumwa butandukanye. Bahagaze imbere ya altari nyeranda, musaserdoti aha umwe igitabo ca Bibiliya nyeranda amubwira ati: akira igitabo c'ijambo ry'Imana, ushinzwe kugihereza muri guhindure kandi rikubesheho, ushinzwe kandi kubishikiriza abantu.
uwakiriye ico gitabo nawe akishura agira ati amen barishimye kandi tuzorishinga. Bajije bose basha basubira mu bibanza vyabo inkuka y'imisa irabandanya n'ikenguruka. Twamenyeshe ko mu ntumbero yo kwitegurira neza umunsi mukuru abakizi ba Paroisse Kanyosha bari baronkejwe inyigisho kwa gatanu genekezo ya 44 n'icarero c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange. Muri Paroisse Kanyosha Gonzave Ntashimikiro ku Gasedicom. Tukiri mu makuru yo guhimbaza umunsi mukuru w'ijambo ry'Imana nyene ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 muri Paroisse Magara harakoranijwe inama idasanzwe yo gutegura umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana ku isaha 3 zo mu gatondo. Iyo nama ikaba yakoranijwe na Patiri Innocent Bandiatuyaga, patiri mukuru wa Paroisse ari kumwe na Patiri Sylvain Ntasumba-Umuyange mu ntumbero yo gusigura no gutegura ingene bazohimbaza umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana. Idonido na Jacqueline Habonimana. Patiri mukuru yisunze ijambo ry'Imana ryavuye mu gitabo c'umuhanuzi Nehemiya ikigabane c'8 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 15 no mu nkuru nziza ya Luka ikigabane ca 21 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 48 yaribukije abaraho itangazo rya nyene cubahiro Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura aho ritumirira abakristo guhimbaza uyo munsi mukuru nkuko nyenubweranda Papa Francisco aheruka gushinga uwo munsi mukuru w'Imana mu gihe gisanzwe mu mwaka wa liturujia ko ari wo uzokwama ari umunsi mukuru w'Imana mukuru uhariwe ijambo ry'Imana. Yongera abwira abaraho ko uwo munsi mukuru w'ijambo ry'Imana nyenubweranda Papa yawiyumviriye igihe yariko arasozera wa mwaka w'impuhwe n'ikigongwe vy'Imana hari kuwa 30 Nyakanga umwaka wa 2019 ku munsi mukuru wa Yoronimu Mweranda. Yarongeye kandi aributsa abaraho ko mu gushinga uyo munsi mukuru Papa yafatiye ku kibanza n'akamaro k'ijambo ry'Imana mu kwemera kwacu. Abaraho mu nama bamaze kumva ubwo butumwa bw'umwepiskopi n'indinganizo z'uwo munsi baciye biyemeza ko bagiye kugura amabibiriya buri mubano buri muhari buri mugwi wose ko bamenyesha ko iyo nama yari yitabwe n'abari mu nzego zose zifise ubutumwa muri Paroisse Magara. Jacqueline Habonimana ku Gasedicom Paroisse Magara. Mu gusabira ubumwe bw'abemera Yesu Kristo Ecclesia Katolika y'e Bujumbura yarifatanije n'ayandi madini basangiye ingingo zimwe zigaragaza ukwemera kwabo muri Kristo ku munsi wa 4 igenekerezo rya 2023. Ico gisabisho cabereye mu ishengero ry'abagenzi riri muri zone Rohero mu gisagara hagati ca Bujumbura. Ijambo ngenderwako ry'umwaka rikaba rigira riti abaho baradufata neza vyiza vy'abantu. Ni ijambo dusanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa gabane ca 28 akarongo ka 2. Mu kumenyesha icatumye abemera Yesu Kristo babi Bujumbura bakoranira hamwe, Pasteur Reverend Nicodème ahishakiye aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe mpuzamashengero mu Burundi yamenyesheje ko bahuye ngo bemeze ubumwe bafitaniye bongere bashikirize imitwaro. Uyu munsi rero duhuye kugira ngo twemeze ubumwe dufitaniye kandi dushikirize Imana imitwaro dufise muri uno mwaka. Nkako twese ko twemera Imana imwe dufise imitwaro imwe y'igihugu. Twese turifuza yuko igihugu cyacu kibamwo amahoro. Twese turifuza yuko igihugu cyacu amatora agenda neza. Turifuza yuko igihugu cyacu n'ababanyi mbere bagira amahoro. Ibihugu bibanyi ni muri iyo ntumbero rero twebwe twemera Kristo twemera tugahura kugira ngo Imana twemera yo Mana y'amahoro yo Mana y'urukundo tuyipfukamire tuyisabe nayitwumvire. Arashima cyane intambwe bageze ko mu kunga ubumwe abari mu madini atandukanye, akongera kandi akamenyesha ko ico gisabisho cama gikorwa buri munsi n'abakristo. Abarongozi n'abandi mu mashengero yabo kigikorwa barakizi baragikora mbere buri munsi. Birya ubumwe ni isoko y'amahoro, ni isoko y'iterambere. Ni ngombwa rero ngo mu mashengero atandukanye turabahimiriza nabo kugira ngo babandanye batsimbataza ubu bumwe. Turabona rero yuko intambwe tugeze ko ari nziza kubera yuko abaprotestanti hamwe na katolika ubu na mahoro, ariko tukwiye kubandanya kugira ngo no mu bakristu bo mu mitumba bo muri province bavyumve nabo bazeze barakorana nabo bari kumwe. Uwafashije abaraho kuzirikana ijambo ry'Imana ryamurikiye ico gisabisho ni wo mu ruhande rwa Ecclesia Katolika Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera c'umwepiskopi wa diocese
diyoseze nkuru ya Bujumbura yabasabikanirije jambo riri mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa igabane ca 27 akarongo ka 18 gushika kwa 28 yabwiye abaraho ko ibatisimu yabinjije mu muryango w'abana b'Imana ko kubw'ivyo bagize umuryango umwe. Twebwe abemera Yesu Kristo ibatisimu yaratwinjije mu muryango w'abana b'Imana. Abaririmbye bose babigarutseko turi abana b'Imana, turi umuryango umwe, turi mu bwato rero, ubwato bumwe, turasangira urugendo. Muraho mwasubise mu bwato bose basangiye gutanugukira, natwebwe kuri isi turasangiye gutanugukira. None rero turahamagariwe gukura amaboko mu mpuzu, tugahanira ubwo bumwe, tugafatana mu nda mu budasa bwacu. Naha mu Burundi barabitwibutsa abaturongoye, nukuri n'ibintu bihambaye kugira duhaguruke gose ubwo bumwe tubuharanire. Mumenya ko kuva ku genekerezo rya 18 gushika ku genekerezo rya 25 ari indwi yahariwe gusaba ubumwe bw'abemera Yesu Kristo ku isi yose. Amakuru yacu arabandanya mu ntumbero yo guhimbaza neza indwi yahariwe gusabira ubumwe bw'abemera. Paruwasi yitiriwe Yosefu Mweranda yaratunganije inyigisho nkomeza kwemera kuva ku genekerezo rya 20 gushika ku genekerezo rya 22 uyu mwaka. Patiri mukuru wa paruwase Patiri Deogracias Bizimana aratubwira icatumye batunganya izo nyigisho. Abo bakristo batandukanye, abakatolika n'abaporoti, aha turi mu Ngagara hasanzwe hari imigwi myinshi y'abaporoti. Hama tukagira no mu mibano y'abakristo mu ngo ugasanga zibamwo abantu badasangiye ukwemera mugabo bemera Kristo. Tuca tubaza tuti muri iki kiringo rero turakwiye gushiraho inyigisho twoha abo bakristo b'abakatolika bamenye ugukunda eklezia yabo, ariko bamenye nabo tudasangiye ukwemera aho dutandukaniye, hama dushobore kubahana no gusangira urugendo tudakebana turaba Kristo. Nico gituma rero twiyumviriye umutwe w'inyigisho z'iyo misi 3 wari uyu ngo ese bose bobumwe. Iryo ni ijambo ry'Imana dusanga mu nkuru nziza yanditswe na Yohana ikigabane ca 17. Ubwo bumwe turondera hagati y'abakatolika n'abo baporoti bemera Kristo ni ubumwe busigura yuko dusangiye umuhango umwe muri Yesu Kristo. Kubwa Patiri Deogracias kubona baratunganije izo nyigisho ni ngirakamaro ku bakristo ko ari ivyo batahuye gusumba mu kwemera kwabo, kandi barizigiye ko izo nyigisho zizobazanira ivyamwa. Hari ibibazo babajije ukumva yuko hari ivyo batari bazi cyangwa bashaka gutahura. Ico ni cambere. Ica kabiri akamaro kavyo nuko ubu bagerageje kumenya eklezia bagashimangira uko bari basanzwe bayizi, hama akamenya n'ingene abo baporoti baje ibidutandukanya n'ivyo duhuye. Rero twizigiye yuko ico bagiye gukuramwo mu mibano yabo mu ngo zabo bagiye kumenya ko twubahana mu kwemera kwacu, umwe wese akemera uwundi ariko bagasangira urugendo kuko turaba Kristo. Nta nkeka rero ko ivyamwa tugiye kubibona kandi umukamani bitwereka. Asozera tera kamo abandi basaserdoti bo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura no mu yandi madiyoseze y'u Burundi kugira ngo baze barifatanya n'isi yose mu gutunganya neza indwi yahariwe ugusaba ubumwe bw'abemera Kristo. Nagira ngo ntera kamo abo muvuza yani maparuwasi ya diyoseze Bujumbura bene n'amaparuwasi y'igihugu cose mu yandi madiyoseze, kuko iyo ndwi yahariwe gusabira ubumwe bw'abemera Kristo niyo ku isi yose, siyo i Burundi honyene. Nuko bomenya yuko abakristo bakeneye kuronka inyigisho muri ico kiringo bakurikije igihe tugezemwo n'ingorane babona ziterwa nuko kubana kwabo baporoti bene wacu hamwe n'abakatolika. Igikorwa ca eklezia tuzi yatumwe ca mbere cyo kwigisha, atari gutanga amasakramentu bwa mbere, ari kwigisha. Cyo gituma rero abariko baranyumviriza ababavukanye b'abasaserdoti n'abandi bakristo barayike twokumva iyo nyota twese kandi tigera ihera yuko bimenya no kubimenyesha abandi. Tubandaniriza no makuru mu gisata cyo kumenyesha makuru kwigenekerezo rya 2024 buri mwaka mu masabamana Eklezia Katolika abamenyesha makuru n'abanditsi bama bahimbaza umuvunyi wabo umweranda Francisco Wisale. None nibiki vyaranzwe umweranda gushika naho agirwa umuvunyi w'abamenyesha makuru n'abanditsi? Ni kuki ari nkenerwa ko abamenyesha makuru n'abanditsi bo kwitura uwo mweranda ngo basabire? Uruganda rw'amakuru ya Diocese nkuru ya Bujumbura rwashimye kugaruka ku buzima bw'uyo mweranda, tubishikirizwa na Nibitanga. Mweranda Francisco Wisale Eklezia Katolika yashimye kumugira umuvunyi w'abamenyesha makuru n'abanditsi kubera ko yabigendereje gasanga ari we aza kwisonga mu yanda bose bamenyesheje ijambo ry'Imana biciye mu buryo nk'ubwamenyesha makuru n'abanditsi bakoresha. Kukaba nkako mutumwa bwe yakoresheje cyane inzira y'inyandiko ku buryo gushika ubu ivyatangaje biciye mu nyandiko ari vyonyene vyamenyekanye ko byasohotse ku rugero runini ugenje n'ivy'abandi banditsi b'Eklezia bashoboye kumenyekana. Niho rero nyene ubwanda Papa Pio 11 yahava gatangaza icese mu mwaka wa 1923 ko Mweranda Francisco
w'Isare agize umuvunyi w'amenyesha makuru n'abanditsi kuko yazirikana urantangere yagize mu gihe ciwe bwo gukora eklezia muri ubwo buryo twavuze. Umweranda yaranguye ubutumwa bwe mu gihe cari kigoye cane kuko ico gihe hari hadutse ugucanamo gufatiye ukwemera kwavuye ko vyari idini rya Protestanti ba mbere. Nawe umweranda Francisco w'Isare inzira yakoresheje ikaba yatangaje benshi kuko mu kutisuka mu ntereka wewe yahisemo kwigisha ijambo ry'Imana mu gukwiragiza inyandiko yagenda amanika ijya nino mu bibanza by'ihwaniro. Inyandiko zafashwe nk'inyamakuru vya mbere byamenyekanye muri eklezia. Francisco w'Isare tuvuga yavutse ku igenekerezo rya 41 Myandagaro 1967 mu gisagara c'i Savoie, avyaye n'abuboha cane b'abatunzi sewe Francisco umutware w'Isare Iboisi Novere na nyina Françoise umukobwa w'ikinege wa Melchior Urbe w'Sinoise umutware w'Ituire Nivariere. Umwana Francisco w'Isare rero avuka ari imfura mu bana batandatu b'uwo muryango. Yaje ashashawe bamwiteze ko ari we azoba samuraga w'ubutware bwa se, ariko umukama we amutora ngo amukorere mu bundi buryo. Yabatije kwa 28 Myandagaro 1967 kuzina rya Francisco. Yategwa mu sacerdote mu mwaka wa 1993. Maze umwepiskopi we Musenyeri Granier araheza amurungika Ishable ahari yagwiriye abaprotestanti na cyane bo mu idini ry'abakalvinisti. Ani naho yaciye yatangwa gukoreshereza yangabano yiwe yo kwigisha ijambo ry'Imana bice mu nyandiko. Intumbero yiwe yihutirwa ikaba kwara kugarukana igisagara ci Geneve mu kwemera. Aho Geneve niho yavuye agenwa ngo abo umwepiskopi w'idiocese kwa 8 Kigarama 1932 anandikira kimwe mu bitabo vye vyamenyekana cyane mu mwaka wa 1958 ico yise Introduction à la vie dévote, no kuvuga intangamarara ku buzima bw'ihevye. Francisco w'Isare yitavye Imana kwa 28 Kigarama 1922 mu gisagara ciriyo ashirwa mu gihe caberanda mu mwaka wa 1965 ahimbazwa ku 24 akanga mutima kiwe no kaguma kamurikira umuryango w'abaseziyano amenyesha amakuru n'abanditsi nabo bakamwitura ngo basabire ku mukama inema yo gushikiriza amakuru anywanisha biciye mu bwitonzi ntange n'urukundo by'Imana n'abantu nk'ivyamuranze. Francisco w'Isare mweranda udusabire. Michel Nibitanga, Sedicom. Amakuru y'andi madiocese wa mwepiskopi yaheruka kugenwa na nyen'ubweranda Papa Francisco ngo aragira ubusho bw'Imana bwo muri diocese ya Ngozi nyenicubahiro Musenyeri George Bizimana ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 no yashikirizwe icese inkoni n'intebe y'ubwungere muri katedrale y'Ingozi. Ni mu birori vyabereye mu nkuka y'imisa bihagarariwe na nyenicubahiro Musenyeri Voch Zaluski intumwa ya Papa mu Burundi. Ni inkuru ya Cyrilo Sindayizeruka umumenyesha makuru wa Radio Maria Burundi. Musenyeri Gervasi banshimiye ubusa umwongere wa diocese nkuru ya Bujumbura ari nawe yari ijisho rya Papa Francisco muri diocese ya Ngozi, akaba yabanje gushikiriza Musenyeri mushasha George Bizimana intebe n'inkoni y'ubwungere. Hakurikira imigigwa yuko abasaseredoti abaserukira imiryango y'abihebeye Imana hamwe n'abakristo barayike bemerera umwungere kuzomuyoboka no kuvuga kumugamburukira. Ivyo birori byose bikaba byabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 muri no mwaka mushasha 2020 muri Paroisse Cathedrale ya Ngozi yitiriwe umusha w'utatu wa Bikira Maria. Mu ijambo ryashikirijwe na Musenyeri Gervasi banshimiye ubusa ntiyashimye kumenyesha ibyaranguwe muri diocese, ariko yashikirije umukoreye mu ngata imigambi ine mikuru muyiriko iraja mu ngiro. Kw'izina ry'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi, Musenyeri Hakimu Nahondereye ayirongoye akaba arongoye na diocese katolika ya Muyinga yarakeje Musenyeri George Bizimana akora ayo mabanga yarashinzwe. Afatiye ku civugo ciwe c'ubwungere, Musenyeri George yatoye ati nta nkeka yuko muzo yarangurana ubwira. Tugukeza ta mpungenge namba yuko ubutumwa bushasha ushinzwe muri iyi diocese uzoburangura neza naho bugoye. Tumagwaye impungenge cyane cyane no kwizigira be no kwicisha bugufi tukuziko. Eheraba wabaye ukigenwa nk'umwepiskopi samuragwa w'Ibubanza ucura bigaragaza mu gutora icivugo c'ubwungere bwawe wa mwagazi uzobaragira. Nta gukeka ko uko kwicisha bugufi nuko kwizigira bizokuzigamira ishaka ryo gukurana ntaryo wisunga igihagararo kizima c'umwungere mwiza. Musenyeri George Bizimana mu ijambo ryiwe akaba yarashimye cyane abo bose bayoboye diocese ya Ngozi na cyane cyane uwo yarakoreye mu ngata Musenyeri Gervasi banshimiye ubusa ku ntambwe yaragejeje ko diocese ya Ngozi mu iterambere. Ndakuriye ubwatsi abonje nkurikira muri ubwo butumwa hani Ngozi hamwe rero n'umwepiskopi ngiye gusubirira nyicubahiro mwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Ndawukengurukiye cyane gose ku rugero ruboneka rw'iterambere warushikanye ko diocese ya Ngozi kuko hari ibiboneka n'ibitaboneka. Kubiboneka rero
twovuga nk'igiti c'abasaseredoti biyongereye. Mwomenya kandi yuko ivyo birori vyatewe iteka n'abepiskopi baserukiye igihugu c'u Rwanda n'intumwa zo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe Musenyeri George Bizimana akaba abaye umwungere wa gatanu mu buyobozi bwa Diocese ya Ngozi inyuma ya Musenyeri Joseph Martin, Musenyeri Andrea Makarakiza, Musenyeri Stanislas Kaburungu na Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa. Nayo Musenyeri George Bizimana akaba rero agenywe kuyobora Diocese Gatolika ya Ngozi, yari amaze imyaka 6 ari umwepiskopi Samuragwa wa Diocese ya Bubanza. Dusozerere kuri inkuru yenye n'ubweranda Papa Francisco nkuko wahimbajwe ku nshuro ya mbere muri Ecclesia ku isi yose umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana. Yenye n'ubweranda Papa Francisco yarahereje inkuka y'imisa mu isengero nkuru yitiriwe Petero Mweranda i Roma. Isiguro y'ijambo ry'Imana yishimikije ibisomwa by'uwo munsi aho yagaruka kumenyesha ijambo ry'Imana. Mu gusozera iyo nkuka y'imisa yenye n'ubweranda Papa Francisco yarashikirije ibitabo by'ijambo ry'Imana abakristo bagera kuri 40. Akaba ari ngaha nsozereye ko ano makuru nkashimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri, nkashimira abagenzi banje bafashije kuyatororokanya utwate kazi no karabashikiriza umukama bahezagire.